turirimbye nta wa mbere abaho nta wa kabiri abaho. Natwe bacaduha amanota biravye nabi dutwara amahera bamutore kimwe tuyahe abayagenewe cyangwa turirimbe twebwe batatu ngaha twumve nabo kuwa mbere. Oya Francis katuvuge abagenewe amahera mama byose zaririmba mu nyuma. Reka tuzorimbe mu nyuma sibyo? Uweka dushikiriza amanota dushikiriza amanota sana sibyo? Twaririmba n'ibibazo rero twebwe bakoze uyu mugwi twiroheje tukaraba ingene bagiye bakora barushaka mu kuririmba tukaraba n'ingene bagiye batuga mu manota yatanzwe ku mbuga ngurukanabumenyi tukaraba kandi n'amategeko agenga y'uruhiganwa rya Primusic 2023 turemeje atagahato karimo atakamena mwana wa mama yuko wabaye wa gatandatu muri iri higanwa rya Primusic 2023 ari Sara igira ubuntu. Sara igira ubuntu mutanga amashira mutanga yomashi. Wabaye uwa gatanu akaba ari Chancement Irambona. Wabaye uwa kane akaba ari Nason Uwitonze. Nagira Shofa na Destin pako mmoja kwanza. yansane umuyobozi ajejwe bakwiye ndibaza ego Iyo ni Eloi Fwa abasimburukanye miliyoni 5. Hasigaye ko tubamenyesha rero wabaye wa kabiri n'uwa mbere sibyo? Abiro barasohoya ku wa kabiri n'uwa mbere. Sinziro abari batubwiye kubera ko wa mbere cyangwa kabiri. Uwa mbere wa kabiri. Reka dusabe uwa mbere n'uwa kabiri baduge hama ego baduge hama turaba muri bo babiri ninde wa mbere ninde wa kabiri. Duhere ku wa mbere cyangwa wa kabiri. Francis reka duhere ku wa mbere. Muri gwa rukundo urabona ko baje bibire hamwe bafatanye. Nagira mbanze nsabe
nagira nsabe la DG de la Paudi ko yoheza nawe nagashika ngaha imbere hama mucubahiro cy'uko yoshika ngaha imbere hama kandi dusabe no muyoboza ajejwe marketing ko nawe nyene yoheza agashika ngaha imbere abo bose mu byubahiro byabo twabasaba ko boshika hano kuko nibaza gushikiriza ubushimwe kugira bukurikire. Nimubakiriza amashi yemwe, nimubakiriza amashi. Ami, ngira rero ngire kwa kundi wambali uwabaye wa mbere mwihiganwa Primusic 2023 ni Francis Destin Nderimana. Ibisho ni byinshi ndakurahiye, ibisho ni byinshi, ibisho ni byinshi ndakubariye, ibisho ni byinshi cyane. Francis Destin Ndereyimana ni watahukanye ihiganwa Primusic y'umwaka w'ibihumbi 2023. Mugaca muvyumva yuko shofa hari ariko aramwenyura nuwa kangahe? Nuwa kabiri. Shofa Niyirema. Nagira ndabasabe kandi abari basige mushikirize igifo vya 10,15 shofa yabaye wa kabiri mwihiganwa Primusic y'umwaka wa 2023. Mubaherekeza amashi menshi tugasaba ko Francis Destin yoguma hafi. Mubaherekeza n'amashi menshi cyane gose. Twagira rero tuhaka jambo Francis Destin agira icashikirije uko yiyumva. Babanze babafotora ubwa mbere na mbere. Natwe turajamwo ogosha yego. Murakoze cyane twagira dusabe nagira nsabe ko bosigara batatu batsindiye hanyuma abandi baheze basubire mu byicaro byabo. Mubakomera amashi menshi cyane ndabasabye, mubaha amashi. Amanagira nsabe batatu ba mbere n'abubahwa ngaha ego. Sorry, there will be a lot of photos with the winners. Murakoze cyane muze murarindira muhamagaye Francis na Jennifer Francis ari mpaka nibaza kuri igihe. Thank you so much.
twagira dusabe rero ko Francis Dessin adushikiriza akajambo kumbure yerekana umunezero wiwe wo kuri uno munsi uri hejuru. Ndabantu bakiriye mwese mbere ya byose ntabwo bakunda gushimira Imana yo mu ijuru kuko niyo yadushoboje gushika muri kino kibanza. Rero mu kwishimira mufashe twese tuvuge kano kantu. Warankoranije undutisha ibindi biremwa mu buzima bwawe ukubaho kwawe. Warankoranije undutisha ibindi biremwa mu byaremwe byose nawe wigeze ubwira urubura bwanjye ubu ndakuzanye. Urubura bwanjye ubu ndakuzanye. Simfizi yewe y'ubwoba mfizi yewe y'ubwana simboroga sinaka guhamagara izina rimwe cyo bisaba izina wewe uri. I call you and ask you what next time. Oh, uri. Merci beaucoup. Ndashimiye Imana, ndashimiye ababyeyi banje bari muri kino kibanza, ndabashimiye cyane aho bari bose kuko ndabubaha. Ndashimiye Birangiye biciye mu kinyobwa cyawe Primusic yogarije rino higanwa. Imana ibahezagire cyane, Imana ihezagire abo twari kumwe bose mu higanwa, abadufashije kuva mu ntango gushika no munsi. Imana ibahezagire cyane. Muhamashi kandi Francis Destin twagira dusabe wa kabiri nawe ni Chauffant agira akajambo tubariye. Reka numve amashi menshi cyane ndabasabye amashi amashi. Okay, voilà. Nshaka gushimira Imana bwa mbere na mbere nshimiye Imana yoyo iduteka ngo dushobore gutsindira amafaranga mu kibanza cya kabiri cya Primusic 2023. Hamashimire abantu bose mwaje hano gushigikira. Imana yabahezagire. Imbere y'abana ariko ndashimira Karudi yateguye bino higanwa. Imana ihezagire cyane kandi isapotinga aba-artiste u Burundi. Impano zirahari zarabibonye mwese narabibonye. Shimire aba jury kujuri that's not cause of business, okay? Yeah? Nta kibazo na kimwe gihari. We are okay. Turi bon. Tabashimiye mwese kandi abantu barushikiye abantu bashikiye ubwanje ndabashimiye cyane rwose. Imana ibahezagire cyane. Thank you. Merci. Nitwogenda tutumvirije Eloi Espoir awe nyene arafisa akajambo nishiyo. Ndashimiye abantu mwese muri Birangiye. Ndabashimiye cyane kubona mwaje kudushyigikira. Ndashimiye abashyigikiye bose kuva mu ntango. Ndashimiye n'Imana mushobora byose, icyo nicyo cya mbere. Ndashimiye jury, mwarakoze cyane. Merci beaucoup.